twugarijwe n'ibibazo umurengera, ibibazo leta ihari idashobora kuronka inyishu kuri ivyo bibazo. Uburundi ntibugira igitoro, ata gitoro kiri mu Burundi ubuzima ntibushoboka ku banyagihugu. Uburundi ntibugira amahera y'agaciro, ata amahera y'agaciro ubuzima ntibushoboka ku Barundi. Uburundi buri mu bibazo vya politiki vyatewe n'intwari hari, ndavuga umugambo CNDD-FDD n'aba ba Varisito Ndayishimiye mu kurekura ngo habe ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, catumye haduka intureka mu Burundi, zatumye abarundi ibihumbi amajana batizabo bagahunga, zatumye imigwi itandukanye y'abarundi, abanyepolitike, abamenyesha makuru mwebwe, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bata bagahunga. Kuri ivyo bibazo vyose rero leta Ndayishimiye idashobora gutorera inyishu. Twibaza ko ariho haha ica itunga agatoki ikagiriza igihugu c'u Rwanda ko arico kiri hejuru y'ivyo bibazo umurengera leta y'u Burundi ifise idashobora kuronkera inyishu, kubera ko mu vyo twasomye, mu vyo mwebwe abamenyesha makuru mushikiriza, mu bivugwa twagiye turabona, ntaho tubona igihugu c'u Rwanda kiboneka mu gufasha canke mu kukorana niyo migwi igwana canke umuharire dutabara. Ivyo nta bihari. Ikihari rero no kurondera kuzimanganya canke gusamaza abarundi n'amakungu kuri ivyo bibazo umurengera vyinshi bidashobora kuronkerwa inyishu no musi. Ni naco gituma nagire mbonereho n'akaryo ko gutera kamo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye na leta yiwe ko muri uno mwaka mu 2024 yo hindura izi mvugo ziramusuzuguza kandi zirasuzuguza Burundi. Sakaryo ko kubanda sigiye cyo kubandanya ariko arakoresha imvugo benizi. Hanyuma ni naho tugira ko tunavuga naho ivyo yagiriza u Rwanda byo kabaye byo ntibitoregwa inyishu ku maradiyo kuri yayirirwa arabigira, birafise inzira bicishwamo kugira ngo bitoregwe inyishu. Hariho inzira zo kuvugana, ibihugu bikavugana, abakuru b'ibihugu bakavugana, bagashobora gutorera inyishu ivyo badahuriza ko. Naha rero twongera kandi nahone tumuhanura guca muri bene izo nzira. Umukuru w'igihugu niyicarane n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, navugane n'igihugu c'u Rwanda batorera inyishu ivyo badahuriza ko. Abarundi ntibakeneye kumva umukuru w'igihugu arirabogoza ngo naragerageje vyarasi, ivyo ntaco bifasha abarundi. Abarundi bakeneye ko umukuru w'igihugu atora inyishu. Gutora inyishu niyicarane nico gihugu yumva kimubangamiye, naho twebwe tubona bitari byo. Nukuvuga nace mu nzira yategerezwa gucamwo, hamareke kwirirwa arirabogoza avuga vyinshi nk'ivyo yirirwa aravuga. Ivyo si imvugo ibereye umukuru w'igihugu.